ikibazo canje ni iki, Mhm. eske uwo muntu ni ukuvuga ngo petit frere wawe arungikira amahera comme son enfant, comme son enfant, aramurokonesa qu'il est son père. rega kurokone inge ndakubwire historique yiwe. Bon, entre temps, Mhm. kuko umuntu avuga ati jewe ndi umuvyeyi w'umwana, akavuga ati uyu ni umwana wanje, donc urazi yuko yoshobora kubikorera n'uwundi muntu, urazi yuko yoshobora kurondera umwana ukamwadopta, mugabo nawe nyene kame mukagira uti bon uyu je l'adopte, ni umwana wanje, ni nk'umwana wanje, donc nawe nyene iroha mes droits, uravyumva? None wumva Pascal arungikiye amahera uwo mwana wiwe ati uyu ni umwana wanje, ze sinumva ikibazo aho ki kirahari ya urumva. Natwe twaguye mu rudubi ntitwabimenya. Ndakubwira igituma twaguye mu rudubi. Pascal yahunze muri 1994. Yahunze ari umusore. Hanyuma haravuga urukurukuru k'umukobwa yari yavyariye muhira. Abiwabo uwo mukobwa yari yavyaye baca babishira kuri Pascal. Babishyize kuri Pascal haheze igihe kingana gute? Ndacakubwira. Ubu rero kubera hajemwe ibi bintu by'induru n'ibiki, ndacakubwira n'igituma ayo mantu yose y'amatapaje ariko araba. Ubu ibintu twamenye biri muri etat civile y'Ibuyengero. Uravyumva? Biri muri etat civile y'Ibuyengero. Uwo muhungu handitswe ko yavutse itariki 15 z'ukwa gatanu mu 1997. Uravyumva? Yego. Mu kwezi kwa gatanu 1997. Tuvyumva? Ahandi akubwira yuko twaguye mu mutego. Kuko ibi byose twagize amatohoza y'iwacu vuba. Uravyumva? Yanditswe mu 2010. Niho yandikwa. Yanditswe mu 2010. Yego. Muri ntuzenya muri etat civile. Yego, muri etat civile. Donc ico gihe yavuka ntibari bamwanditse. Ayo bica byumvikana ko batari bamwandikishije. Uravyumva? Bamwandikishije nyina w'uwo mwana yavyaye uwo mwana yapfuye mu 2009 mu kwezi kwa 12. Kubera iyo mvururu yose iri kwirabaza, jewe aho n'igituma twaciye tuba umuntu agira amatohoza yimbitse. Kuko urumva twe twagiye narabajije muhira abari barasigaye muhira, kuko urumva nanje nari narahunze kandi nanje nibere Bujumbura. Narabajije ni mbega ni uyu muhungu igihe bamwandikisha hari umuntu wo mu muryango wacu yari ahari ko yitirirwa Pascal. Ati nta numwe. Uravyumva? Kandi byo ndakeneye kuzobisimikira ko gose. Yego. Ndavyumva? Uravyumva? Ahani. Uravyumva? Yego.
abamwandikishije abamwandikishije barabo mu muryango iwabo, mu muryango wa nyina w'umwana, nyina rume na muvyara we, na muvyara w'uwo muhungu. Wabyumvise? yego, hanyuma amatoza yarabandanije kuko twarabajije abamategeko baratubwira bati mu bisanzwe umwana yarandikwa se w'umwana ahari, none byagenze gute? kugira tohoza dusanga imbere y'izina rya Ndikumana Pascal hari ko signature, bisigura ko uwo muhungu yanditswe mu manyanga. yego, uravyumva? hanyuma Kanyomoza mwumvise ko yavutse mu kwezi kwa gatanu muri 97, muri 97. Pascal yahunze muri 94. iyo nda imara mu muntu w'umupfasoni imyaka 2 n'inusu niyahe none 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 iyi date yavukiyeko muri 97, Pascal we abivuga kwiki? Ibyo ntumbaza, ibyo biramuraba. Okay, none avyiyemerera mwebwe avyiyemerera. Bon, okay, donc icyo tuzi nuko sinzi tuzi yuko ari byo bamuhaye, ari ibintu byo bumvi, ibyo nabyo twe turaba ibintu biri. Mwibaza ko baba bamuhaye igiturire kugira bavuge ko ari uwiwe? urumva uraza ababonye bijya wacishije kuri ntuze, hari uwo twayaze ejo ari muri Australia, ari urunganwe rwa Pascal. niwe yarambwiye ati twese turabizi yuko ujya umwana atari uwa Pascal, ati kuko turazi aho yahungiye naho uwo mwana yavukiye. nta n'ibyo narinzi jewe, gusa nari naravye ibyo bintu. None bon, Leonida, ndakubaza ikibazo gitoya. Yego. Eske Pascal urazi yuko kugira ngo umuntu avuke haba habaye no kuvuga ngo l'union de deux personnes? None Pascal yiyemerera yuko yavyaye kuri uwo mugore, akiyemerera yuko babonanye. Donc mwebwe ikintu muvuga muti uwo mwana si uwiwe kubera ico gihe cyo bacarahaciye. Oya, ibintu ni kwerekana ibintu by'amanyanga birimwo relation z'uwo reka na twebwe mu ntango kubera papa yari afise impuhwe, bari yamutoye mu ibara ntafite tuzi, yari yanamuzanye n'umuhira. uravyumva? mu ntango tutaragera mu matoza twagera tuti n'uwiwe. uravyumva? tugira mugabo urumva kubera nduze papa nta numwe ubu ashobora kwemeza ati n'uwiwe. Oya, tuhava twirirwa kukabaje ndereho nida. Donc mu gihe je m'excuse, mu gihe Pascal wenyene ashobora kuba yarabonanye n'uwo mugore, hanyuma
uwo mwana akavuka. Pascal Louis Meme akavuga ati jewe Jorokokone ire mon fils. Hanyuma akavuga ati jewe ngoma ndamufashe umwana wanje ntamirigwe nabi aya n'amaraso yanje. None mwe mwumva mwoza kwenterekara gute ko atamufasha canke ko atari umwana wiwe kandi amurokonesa, naho yoba ari uwundi muntu yatoye handi mwibarabara yovuga ati jewe uyu ngoma ndamufashe c'est mon droit. Bon, ibyo ntango ndakwereke ibyo ntangorane birabaraba. Urabyumva? Ibyo ntangorane birabaraba. Aha twari ko turavuga ikintu c'amahera, mugabo wowe uvuga uti jewe bon reka mvuge n'ayandi manyanga ukuntu ivyo nibaza yuko bitoza kwentervena muri bitwari ko turavuga. Oya, ibi ndakeneye ko bizovugwa. Urazi gituma? uraza kumviriza Lorier hamwe n'ibibindi. Okay. Ego, ibi ndakeneye ko biba insiste ko. Okay, ntacu ibijo note. Ego, ibi ndakeneye ko byo insiste ko. Amufasha ati mu Murundi canke kigiriki ibyo biramuraba. Ibyo muraburaba. Wowe rero uti ukizanye kugira ngo ndakinote quelque part kubera biza kwentervena muri ivyo bindi byagiye biraba. Ego. Okay. So turashobora kunguruza ku ca kabiri, ku ca gatatu. Je m'excuse. Inge gato. Ego, afete ndakinaje nakivuze kubera wari wakimbajije. Okay. Ibi biraba rero uwo muhungu yitirirwa ngo ni gwiwe na murumuna wacu. Urabyumva? Okay. Tuje conclusion kuri kica boutique. Wovuga uti amahera si wewe wo yishura yo kwishurwa na bukuru. Oya nawe nyene uvuze bukuru uzobubeshe. Yo kwishurwa nande none ayo mahera? Kuko hari igice yari yavuze ati okay iki gice azogitanga indazo yatanga. None yari gutangwa nande? Yari kurihwa nande? Si yari kurihwa na bukuru? Yarashizemo umutahe. Ego nivyo yari gushiramo umutahe nivyo azorihwa twese biturashobora kuvyemeza. Nukuvuga ngo azorihwa nande? Azorihwa na bukuru canke azorihwa voilà. Oya uvuze miliyoni 5. None bakorana sina yabahera hamwe none batandariza hamwe. Ate yuko bari bumvikanye ko hategerezwa gukora muri iyo business imiliyoni 10. So uko wabivuze? Voilà, okay. Mugabo baca barakoresha 5. Okay. Izo 5 zindi zari gutangwa na bukuru. So voilà. Mugabo izo 5 bukuru ntiyabaye akizitanga haci hahomba za zindi 5. Nivyo. Donc none ntiwumva yuko aho hoba harimo l'injustice ngaho. Urumva bukuru ntiyigeze atanga za zindi 5. Nge gatoya. Reka tubivuguko. Inge tubivuguko ukushaka. Yego. Nge gatoya. Bukuru wagomba bukuru yo kwishura izo 5. Très bien. Jena nje nivyo no. Mugabo azanye izo 5. Kubera bagabuye uruhombo rw'ivyambere baca bagabura nawo nyene umwe asigana na 2.5 uwundi 2.5. Nico kimwe naho wovuga uti muri 5 za zindi 5 zahomba bukuru ategerezwa kuzana mwo 2.5. Urumva rero bukuru ategerezwa kuyariha. Je nagomba numve umuntu wowe uvuga yuko uvuze le montant amahera bukuru ateza kuriha. Kuko iyo mudandaje mwungutse mwunguka mwese muhomba mwese. Arayategerezwa kuriha azana 2.5.
agira bati bongera kudandaza nduze bukuruzana 5 kugira bongere badandaza. Biratandukanye ubinote neza. Wabyumvise? Okay. Je ndavyumva. Je noteke ça quelque part. Wabyumvise? Wabyumvise? Yego. Urumva jewe sindi umucamanza ndiko ndumviriza gusa lefe. Oya wewe mugabo note uko ndabivuga. Yego. Je note ça quelque part. Voilà. Tuje ku cya gatatu. Tuje ku cya gatatu. Yego. Tuje kuri parcelle. Tuje kuri tuje kuri parcelle isho shaka. Yego, reka tuje kuri parcelle. Tuje kuri parcelle. Ubwa mbere na mbere hoho. Nta bihumbi 14 by'amadolari. Pascal jewe nta bihumbi 14 by'amadolari. Pascal yigeze acikiriza. Yigeze akurungikira. Donc, kucha parcelle. Mwoba mwaravuganye yuko uzomugurira parcelle. Ninge gatoya abantu reke nantutse. Ndiko tubanze kuca amadolari d'abord. Yego. Nta bihumbi 14 by'amadolari Pascal yigeze ashikiriza. Icashikiriye. Amafaranga yanshikiriye. Imiliyoni 22. Ibihumbi 302. N'amafaranga 252. Uvyandike neza. Yego. Subiramwo kivuge mu gifaransa twumve ubugene wacanditse. Ukuvuga ngo 22 millions 202 000 non 302 253 francs 252 francs 252. Yego. Ayo sindayahakana ko yashikiriye. Yego. Yategerezwa kurungikira ngahe? Banzureke ayo niyo yashikiriye. Amarundi apana amadolari. Anuka yakurungikiye mu marundi canke yakurungikiye $. Yayandungikiye mu marundi kuko yayacishije kuri konte yiwanje mu marundi muri banka. Ugomba na historique. Urayifise. Ugomba inge gatoya. Wandike ubishire ko neza yinjiye. Yashitse kuri konte itariki 9 z'ukwezi kwa 12 mu bihumbi 2014. Uravyumva? Yego. Okay. Murayo harimwo 18 millions. Jewe nakuramwo za parcelle. Nemeye kuzomukatira kuri parcelle mfise muri Kizingwe Bihara. Ubinote. Kizingwe Bihara. Yego iri muri Ruziba. Iri muri Ruziba nivyo yavuze. Oya yavuze Ruziba no kumugere. Iyo Kizingwe Bihara ndiyigeze. Okay. Ntaco igikuru nuko oya biratomoye. Yego, igikuru nuko yego. Après viabilisation. Nari kumukatira 6 heures après viabilisation. Ivyo mwari mwabivuganye donc mu masezerano. Ego. Kuko yagomba 6 heures avant viabilisation. Avant viabilisation, banabimuhaye ke. Nta numwe. Ukuvuga ngo wewe
mwavuganye yuko azokugurira Caesar après viabilisation ou avant? après viabilisation urumva abantu bafise amaparisere bose muri Kizingwe bihara ngira ngo vyaraciye ku maradiyo leta yarabigiyemwo kugira ngo ihagire imigambi twebwe twari jewe ndi muri kategori y'abasangwa sanzwe mfise parisere nini ifatanye muri Kizingwe bihara jewe nari namwemereye yuko nzomukatira are zitandatu uravyumva mugabo ivya Kizingwe bihara bimaze imyaka jewe nta nguvu mfise zugupresa kuri leta twese twari turindiriye uravyumva aho ya mahera yarayakurungikiye amahera yayakurungikiye ryari amahera none ntiwumvise ko arayo muri 22 millions muri 22 millions 302 oya ndiko ndabaza nti yayakurungikiye ryari pour la chambre de son parcelle nivyo nakubwiye itariki 9 z'ukwezi kwa 12 muri 2014 okay 9 z'ukwezi kwa 12 muri 2014 uravyumva ayo yavuye muri za miliyoni 22 nakubwira yego wensiste jewe nta madolari ibihumbi 12 nigeze shikira no kuri yayacije kuri konte wewe uri muri Amerika wewe ukaba uri muri Angleterre wewe ukarungika amahera kuri konte y'amarundi banki guha mu marundi nta madovizi guha Jiftungira birazwi okay donc wewe waronse imiliyoni 22 n'ibihumbi 302 n'amajana 252 ego importe que ayo mahera yoba yari en dollars canke ntuzenya nuko uyemera yuko yaronse muri 2014 ego amarundi 18 millions yo kukugurira parcelle yuko jewe nzomukatira kuri parcelle mfise nzoro nukuvuga ngo yayakurungikiye kugira ngo uzomukatire canke yayakurungikiye donc kugira ngo umukatire ntimwavuganye igihe uzomukatira kuri iyo parcelle oya twavuganye yuko nzomukatira jewe maze gushikira parcelle viabilize suko samahera yandungikiye ngo ndamugurire sivyo biratandukanye kuri parcelle jewe nsanzwe mfise uravyumva mugabo kubera hinjiyemwo leta twategerezwa kurindirira hamwe avuze ati ndazakubwira igituma rero imvururu byose bugende bica biza entreta gatoya kuri ibyo byose ego yaba kuri bimwe vy'amahera yo kudandaza yaba n'ibi vya parcelle hari amamesaje mail namurungikira y'amaraporo y'amahera yiwe ubugene yakoze entreta Leonida urumva ko leta yavyinjiyemo kandi sindi jenyene ego eske waramukominitse uramubwira ingene bimeze arabizi oya urumva donc wewe ndiko ndakubaza wewe waramubwiye ute mugabo kuri ya mahera wandungikira ibintu bimeze uku nuku leta
yatubangirije yatubwiye iti nimubangire donc urega n'igihe yarungika ivyo vyose nari nabimubwiye byarimwo kuko iyo agomba are zitandatu ico gihe mba namukatiye kera kandi noneho ari umuntu tuvuka sinari kumurya manini ngo ndamuhe ku miliyoni 3 kuri ari imwe ico gihe ntayagugwa ico gihe ntivyakura mugabo namubwiye ndi ugomba ucumpa mail ubunyene mail yiwawe ndakurungikire message tweshanjije kuri ivyo nayo mahera n'igihe yashika ndamubwira ko yashitse ndabifise ucu ndungikira arabikurungikira wavyumvise yego turi kumwe voilà alors muraya bararushe hahantu barahaviability hahantu bararushe barahaviability ubu muri iyi minsi oya mugabo inge gatoya muri inge gatoya nduze ejo bundi mu mwaka uheze gira hari mu kwezi kwa gatanu mu 2022 wa muhungu yitirirwa Pascal atangura kudumisha mu banyabuyengero yuko ngo nariye parcelle ya se uravyumva ngo bon watana nivyo vy'inka uravyumva ntushimye kubimbwira nge gatoya yego arabibwira abantu atari bake barabimbwira ko afise imigambi yuko kumenasa inge gato oya n'amamenazi yarabibabwiye ntavyo nshimye kuvugira ngaha okay ntacu urabyumva mugabo yagenda aradumisha akwiragiza nduze nyene ancafutse jewe nice naciye ntuma kw'inama muri uko kwezi kwa gatanu nyene twararenga abantu 10 ndatumako na muvyara we ndatumako n'umuntu nziko yabanye na Pascal kandi nziko n'uwo muhungaji kwari kugira ngo habe icabona andehoro iyo miryango ibiri n'iwacu n'uwo muryango uwo muhungu avukamo byose tubishira ku meza aho muri ayo mamenasi yavuga ngo nze kuyimwereka ngo nze kumwereka parcelle ya se uravyumva ndabishira ku meza twararenga abantu 10 harimwo na madame Euphrasie madame Euphrasie yigeze kuba ministre du commerce yego uravyumva twayigirira muhira iwe d'ailleurs uravyumva yose twarashitse ku meza namubwiye na cyane nabwira uwo muhungu niyaderesa kuri uwo muhungu kubera ivyo yagenda arakwiragiza mu gisagara namubwiye nti navuze nti parcelle yo kwa Pascal iyo ndayemera ko nakiye amafaranga
ni si iwawe ntavyo yigeze avuga ati parcelle ni iwawe n'ikindi naco ibyo ndabishimangira ko n'ikindi naco wewe nashimangiye ni iyi ni y'umuryango wa Pascal umuryango wa Pascal ni Pascal n'umugore n'abana yavyaye si wewe legalema si wewe niba akwemera mu muryango niba bakwemera mu muryango wa Pascal niba akwemera mu muryango yego akinjira mu bandi bana ibyo nta ngorane mugabo wewe ndayikwereka nkande ndayikwereka nkande ivyo ugenda uravuga uravyumva uvyumva genda vyumva yego we emwe amahera miliyoni 18 za Pascal no kuri ntazemera na yandugikiye naho nopfa abana banje bazogurisha ivy'iwanje bamusubize nta kundi urumva inge gato oya none sinavuze ngo wano naho nopfa igihe parcelle ni yanje iri mu kizingwe bihara n'abana barabizi ko bazomukatira ko sizara voilà urumva niho nagomba ndaguhuburire inge gatoya ntiwotegerezwa kumusubiza amahera ahubwo uwo muha parcelle inge gatoya voilà ntuze turaja no ku bintu vy'inka nta na hamwe ndi wewe nta na hamwe Pascal yigeze avuga ko aziguriye wewe nta na hamwe okay ubu wowe uza twashitse ku cinka inge parcelle wacumvise ndafise akabazo ngomara kukubaza kuko ndumva yuko uza washitse no ku cinka ndabona procuration Pascal yatanze yarungitse oya inge gatoya tubanze tuje kuvyinka navyo kuko urumva tuje kuvya procuration hapa okay haje sivyo tuje kuvya procuration tuje kuvya procuration oya wewe uri kurancanga urumva wowe warumvise tuje kuvyinka mugabo ubu naho ugarutse ngo tuje kuvya procuration yego basi reka tuje kuvya procuration oya tuje kuvyinka okay ntaje ngomba yuko reka genda ndakwemereye kujya twabitondetse yego ndakwemereye